Yes, bakuzi ba Isaac TV twageze muri kumutangano. Vyaturungitse kumutangano. Niyo naje mu biki, naje mu muduki. Twazananye na Hakim Junior ino kumvo zibiri canke zitatu. Imvo ya mbere ni kuza kubaronderera amakuru. Murabizi ko jewe shatse kwituma inkuru ndayirondera ngayikurikirana A to Z. Abantu muribuka ko Fanny Lavine yigeze kurira cyane hamwe na Abel harigeze kuba imishamirano myinshi muravyibuka imishamirano hariho aho yavuye juste abantu ntibamenye harabaye mu gifungu cinshi mu nyuma yaho tuca tubona Fanny Lavine aragwaye acaja mu bitaro araryama Abel acaja kumuraba Fanny Lavine kwa muganga ibintu nk'ivyo bisa n'umenga byaraheze ariko abantu gushaka no mwanya baracibaza Fanny Lavine ko yatanze igihano ariko ararira cyane Abel nta nakimwe yagize icyo bivuze ko nta kintu nakimwe barabivuga gushaka no mwanya bajya abantu bari bapfuye iki hari ingorane nyabaki rego ndabibiri banga ino nje ku muntu bivugwa ku musista bivugwa yuko ashobora kuba ari na mukuru wa Fanny Lavine ashobora kuba azi byinshi kuri no story niyo nje rero gucakabura kugira ndayimenye indani mu mizi nivyo binza hino sometimes nyene urumva wayo umunyarusaku ariko ukaba umunyarusaku seriously atabintu nyene byo kubeshera abantu ni good okay arone mutangano Jensen washitse wanashima twatwa mu telefone twambwiye ko tuje nta bintu vy'imivumburo vy'akajagari by'ibikino ya twamusavye yuko tumwitaba like arabitwemerera Hakim Junior come on aha niho asanzwe aba yitwa Dodo uyo musista yitwa Dodo abandi bamwita Donat Nzeyimana abandi like arakina na filme arakina ibintu vyinshi ini ngendeshwa yiwe I think ubu n'umuduga wiwe wa artist ukogo ubonye afise umuduga yitungiye umuduga iba na wenyene ni fresh ugishika iwiwe by the way ugishika iwiwe ni sawa meze neza mwana ni bon meze neza mama ni hari ndani okay ugishika ngaho urabona ko muri entrée hariho ifoto hariya byabinene ko ndababwira rero Hakim Junior yegera hayikanza kwanza bibone uramubona Fanny Lavine hariya uramubona Abel hariya uramubona na Donat hajya n'abandi bakinyi ba Happy River bande so abo ini afisha cinema ibihe yari filme yiwe nyene ya Donat mabuja odi karibu ni sawa neze neza karibu ariko nawe wakure yo warusha ni bon amakuru yawe ni meza washaramye karibu merci sana kwe ya yo nje n'ibirato oya ntacu ambara ni bon yo mbabarire sha uriko nkaka energy nako ndakanga ariko energy ngo nimbi ku mukobwa wawe oya bavuga umuntu atarakwiza imyaka 18 nanje ndayirengeye niyo atarikire kuzinga kandi ngo umuntu ngo yibungenze ngo ni bibi nanje ibyo byose nta nakimwe ufise nta nakimwe mfise aha rero ni kwa Donat ni Donat mbega amazina ya vrai ariko banisha kunda kwita Dodo agenda kunziza ya vraiment yawe ni nini bipopi ariko inzu yawe irangwa n'amafoto kubera ukunda amafoto wabibonye ko yuzuye amafoto gusa bajana abana ba bon abana ujya ninde ujya mbebe no mu bebe yere ni muri aba bakira abana nuyo no mukobwa okay sawa ni bien ikwereka ko nkunda amafoto hama bijya ipopi Hakim Junior rapa bijya ipopi ndabona ibintu by'ipopi hajya by'ipopi bijya abihawe nani ni decor nawe uri mu bandi bakunda ibipopi ndakunda nyene decor amajue ndakunze vraiment urabona ko ari bien voilà none ko tubona amafoto y'abana gusa papa wari kwa mutabona ifoto yiwe nane ni makacaja muri sala makacaja ku mafoto singombwa batanguye inkuru zawe okay nabonye na frigo hari ibijya frigo harimo aramo akantu ko kunywa ushaka tukuzimana none ndakubaza umushitsi kweri banze uruhuke ndakuzara ntagikibazo
Okay, voilà. Twashitse rero kwa Dodo wa muhungu we. Shaka wicare yakiye muraruha. Azi kawe. Byarabizi ibiyago byanje ko bitoroshe. Voilà, reka kandi ndagushimire kutwakira but no kubigusaba ko dukeneye kuyaga nawe wabitwemereye mu rundi atakibazo. Kubera ko ucinjira mu nzi wawe twakigwa n'ifoto hanze ya cinema. Kubera iki? Ko kundi cinema cyane kubera ndayikunda vraiment. Urakunda filime cyane. Niyo mpamvu ariyo yakwakiriye. Kubera ukunda cinema. Ko ukunda cinema. Iri mu ngabire mfise. Wabimenye gute? Wamenye gute kufise ingabire nawe kana? Igituma nabimenye ko ndayifise nuko nayikinye kandi nkumva ndayikunze. Mbo abenshi bazi ngo cinema jewe ngirampa amafaranga ahubwo nije ndayatanga. Rero kuba nisopa nkakora cinema nuko ndayikunda. Ah bon? Wabinjije mu ryari? Guhera 2019. Mwaka wa 2019. Sikera? Oya, sikera cyane. Wabyinjije umunande. Nijya ufashe ko ati ngo dukine. Bo, natanguye kubyinjiramwo. Natanguye ku telefone. Natanguye kubyinjiramwo ndi. Namadiri? Itawa Namadiri. Natanguye kubyinjiramwo ndi kumwe na Kamikazi. Kamikazi Sandrine. Ego. Ah bon? Natanguye kugaragara mu bintu nk'ivyo ndiko ndamufasha indirimbo. Nyuma naho dukorana. Uko aririmba nawe? Ego. Nyuma naho dukorana filme yise ngo musi y'ijuru. Okay. Nyuma rero iyo filme narabandanije. Ego. None wewe uraririmba sometimes? Uraririmba? Oya. Ndabikunda ariko nibaza ko atajwe ryo kuririmba fisi umunsi mwe nzobigerageza ndaje. Okay. Cinema ni cinema cyangwa cinema za gospel zirabaho ndazi? Oya, cinema ni cinema. Umenga mwarigabuye? Umenga mu bisata by'amasinema mu Burundi umenga mwarigabuye arabakina cinema nyene zije zazindi z'isi hano bigabuye bita ngo bakina z'Imana ndazi. Mbo jewe cinema nibaza ko nkina iz'isi canke iz'Imana kuko ikintu cyose jewe ndiko ndakora nkabona ko hariho umuntu gihaba cubaka ndagikora. Kuko cinema mu bisanzwe uyikina kugira utange message. Yego. But ikintu kimwe je nashimye nakunze ni ingene bikunda cinema urayikunda kuko urabye na ariko naho uyikunda nta muvuduko mwinshi ushira kuri channel yawe ya YouTube. Channel ya YouTube yitwa Gateka Films. Munyumvirize neza channel ya YouTube yitwa Gateka Films. Amazina yiwe yitwa Dodo. Kuri Facebook yitwa Donat Manze Imana. Ndayize. Kubera iki guma utuvangatiranya nk'uko kubera udafata izina rimwe ushire kuri Facebook ushire kuri Instagram ushire kuri YouTube nanga ko mumenyera ah bon hariko urumva ucutugora umufana ashobora kuja kurondera Gateka Films kayibura ndabisigura kuri Facebook yanje hariko amazina yanje ya vrai ndayize Donat hama kuri page yanje hariko Dodo Fashion Dodo Fashion no kuvuga je ndumudandaza ndandaza impuzu iyo fashion Dodo Fashion nagiswe vraiment n'abakiriya banje icarira kura gushika ahantu hose nshizo mva ngo Dodo Fashion gushika rero naho kuri page yanje nshira ko ngo Dodo Fashion hama Gateka n'umwana wanje wifura okay biratahuritse nukubera gusucu bivangatiranya basi bari gufata akadome kamwe hariya kandi kadome ngaho ukacuku ugukubita nk'uruno rumwe izina rimwe gusa bana automatic mutashaka tubona ko ari ikintu kimwe kirimo byose. Oya numvise nyene no bikora uko. Okay. Business zigenda neza kudandaza ibiki. Pore nyene vya kinogi. Felicitations ndabona ufise n'umuduga. Nawo nyuje nabonye wewe uruzi ko ibintu byawe byose biba biriko n'amafoto yawe ndani nacunguriye ndabona agafoto kawe Rahira nuko urafise urusaku oya kameme nawe urusaku gwiza nawe uratese aya mahembe asiguriye ara mahembe samahembe y'inka kaya naho havumbaza kiriya anakiriya nabonye turu twishikanaza kubaza hari ikindi hajya byo no mukuza iki ni iki iyi ni nuze nyawe ini okay bawita gute mu kirundi kandabe igisabo kijejwe iki gikori ikera bahora bagikoresha bariko baraterera amata urazi kubikoresha
cyangwa ukibona uko nyene nk'igishari wenda gikunda kandi ubu nta bantu bakibikoresha muga je ndakunda ibintu vya kera namba numva nyene umenga nakantu karyoshe nakantu kabye voilà asa mahembe amahembe n'amakera ya ni ifi ni okay cyane ndagufasha gusubiriza ntacyo reka tubandanye aha rero tusigaruke muri sinema gato abantu kenshi iyo bariko genda bizi narigize gukina sinema nanje I'm sorry yaranduhishije cyane biye bintu biraruhisha kandi biratwara n'uburyo bwinshi nari muvyunka mu gute kunguka muri sinema bo kunguka nungukishwa na wewe na naka n'abariko barambona bose bakunda ibikorwa byanje hari jambo kenshi nkunda gukoresha iyo hagize umuntu ankoresha ikiganiro nkamvuga ko kugira umuntu atera intambwe arasaba sponsor rero umuntu ashaka gukunda igikorwa cyanje nk'umuntu nkawe ashaka gukunda ibikorwa byanje ukumva ko wofata mu mugongo ugakora mu mufuko ukama amafaranga nk'abandanye kuko ntawe uvuga ngo amahera kuri YouTube ngo itume ukora sinema hama ngo uzokore n'iyindi oya kuri gupostinga gake cyane kuri channel ya YouTube Gateka Films niko ntararonka uburyo bwo gukora byinshi hama nze ndaposta byinshi rero igihe narose uburyo bukwiye nzoza ndakora byinshi abafana barido ego vraiment urabanyoteza uduha utuntu duke dugasanga nko mu ndwi postingira kabiri rimwe postinga rimwe mu rimwe ibaze no ko rero igihe Imana yafashije nkaronka uburyo burya hagiye uburyo bwinshi buja mu byuma ibikoresho kamera bijya byose urabizi nawe warakinye sinema urabizi iyo mvuga ati mpemba mu cameraman gusa n'abakinyi aho nta ngorane mugabo rero kubera tuba tutararonka ivyuma twenda kuja gukota uco usanga ko bidutwara uburyo burebure rero igihe Imana yampezagije uburyo nkaronka ibikoresho byanje nibaza ko n'abafana bazobona ko nanje ndi ku kivi ko bateye imbere yego okay sawa okay mwabonye rero twamushikiriye donut ikintu kimwe namukunze ni kibajo vraiment zari bangu bitewe ariko vraiment nacubaye nawe bya vrai biri mu bintu burya bituma filme ziryoha ndazi nendo wambe ndabikugiye oya nendo wambe ndakugiye kuri kibajo bo bahora babimbarira ari twenze voilà mbega bamubi oya ntawe bamubi ariko hariho beza kuruta abandi kirato cyose ngo kigira mbega bavuga gute ngo kirato cyose kiragira nimero yacu voilà ntacyo bitwaye ica mu byatumye numva ko no kugendera dutera inkuru tuyage harimo ibintu byinshi ariko bimwe muri ivyo ni muri sinema muri rusange mu Burundi uyibona gute hamara ibyo shaka ndakubaza sinema muri rusange uyibona gute sinema muri rusange ndayibona neza kubera mbona kubwiye ko ndayikina kubera ndayikunda cyane cyambere urumva jewe nkoze mba numva nyene umenga ndashikanye indoto zanje ico ni cyambere hama ikindi naco isinema ubu novuga ko biriko biratora inzira kuko ubu abarundi benshi barakunda sinema zacu yego baraziraba je bwa mbere nari nzi ko batabiraba mugo ubu je narabonye ko babiraba kuko ahantu hose nshiza kumva abantu bariko barampamagara turakunda sinema zawe abantu benshi rero nca ndabona ati nakarabiraba ntagucire muri guca no ahantu kuri salo ko araba sinema yawe kenshi niyo ngiye muri bisi abantu bose baramvuga iyo turakunda ibikorwa ubustari buraryoshe burabishe mbo jese nkora sinema ngo kubera ubustari oya urakora kugira making money nk'amahera oya ega amafaranga ndayakeneye ariko mba numva nyene umenga ndakoze ndaryohewe mba numva nyene umenga ndashikanye umunezero wanje umunezero uri muri sinema ego vraiment numva umenga n'abana banje bazobikunda narabibonye we muri ibihe nibihe ijya movie niyi turiko hariho iyo turiko turakora urabashizemo bana iyo barimwo neza rero kubera iki mushiramo abasinema banyu abana banyu masinema na Fanny Lavine nabibonye ndabikunda kubera nimweza ko ejo nagiye jiboza kuba konara makubiri ko yashatse ko mba umustar ntari ndabikeneye
biraba muri kazoza sindabimuhatiramwo ahubwo arabinsaba abana nibo babigusaba yego okay uzura bafata amajwi we ntibazogukondana ntibazombeshe kuko ibiganiro birabikwa ama story birabikwa ntibazombeshera kubera yarabinsavye umwana wanje mukuru okay sawa rero turagiye abantu barakene kumenya we na Fanny Lavine mupfanike mufitani ubushutsi bumeze gute cyane kuva kuri grand sale we ndazi muri grand sale ibintu nk'ivyo ya numugenzi hama dukora umwuga umwe okay kuba ndakunda kubona muri close cyane muri hafi cyane sometimes ndumva ngo ngiye gufasha Fanny Lavine muri tournage ngiye kuri biging ngiye kugira mu bisanzwe ibi bikorwa byacu yaba twari dukwiye mba numva je umenga abantu bose bakwiye kumera nkuko meze numva umenga twari dukwiye gukundana tugafatana mu mugongo ariko ibyo ubona umenga birakunda kwera Cheko ngaje numva byawe bikwiye gukunda ariko nibihari bo je nta iwanje birahari kubera je ntawe ndasaba ngo mfashe yanke kandi nanje ntawe uransaba afise umwanya ngo na for sure murakundana niko bibona hagati yanje nabo nabandi no muri cinema muri rusange murakundana yego ziyanduru zabaye za Fanny Lavine na Abel zari zivuye kuki none habaye induru hagati ya Fanny Lavine twese haba induru n'abantu babiri mu bandi benshi okay wala matwasumira uri mu bantu batumye bahuza amatwasumira chaka uduhe umuco gato kuri ikintu kandi si kibi kuba ati narahujije n'uyu kugira bahure bayage bagira iki ntacyo bitwaye numva ati wowe uri mu bantu batumye Fanny Lavine na Abel bahuza like wow usuka mu mabisi ibintu no kuri social media no kuri Fanny Lavine kurira imbere y'amakamera Abel Fanny kurira nibaza ko haje umuntu wese arafise ukuntu ameze nibaza ko kurira yarumvise bimushavuje hamararira mbe vyari biki oya barafise ibyo bapfa byamushavuje kandi kindi nazo urabizi oya ntavyonzi urabizi dodre ko tubanira tu amakuru ivya Fanny Lavine n'ivya Abel ntavyonzi rero ntituvyinshi urumva rwo twiba amakuru naco tubandanye amakuba barahuje Imana ishimwe nanje nari nipfuza ko bahuza waranabigizemo n'uruhara I think si rurerure ariko narabyipfuza kuko nibaza ko atakintu kirekire bapfa cyotuma si rurerure ni rugufi waragize cyotuma bankana kandi je imisi ntanga karore aho nyene rindira utarabandanya akarore utaragatanga hagati ya Fanny na bose n'abagenzi bawe ndabizi inshuti zawe none hagati ya babiri ninde watanguye gusaba nde ko yosaba ikigongo wundi hagati y'unoyo nta namwigeze mbwira ko yosaba ikigongo wundi okay ninde watangiye kuvugisha ku bijanye niyo affaire ihe jewe narigeze kuganira na Abel ndambwa ati nk'umuntu w'umugabo w'umushinga ntahe twemera muri cinema kandi dukunda twubaha ibintu byanyu ntibyari bikwiye kuja hanze mwamuguye gupfa ibintu biriya nk'umuntu w'umugabo genda uhamagare Fanny Lavine mwicarane muganira ikibazo cyanyu simaka twe ngo tumenye ibyo mupfa cyangwa ibyo mwagiye murapfa genda umuhamagare mwicarane muganire hano muheze ikibazo cyanyu yego okay icyo cyo dushaka ntiyumva rero bisigura yuko ikibazo ushobora kubona kizi uko inyuma yaho yo kugira amajambo Abel hari ibindi yakwishuye gute oya navyinyishuye yambwiye yego nzobikora cyabera guma nkwepa urazi kuvuna murondere bankwepa nyikwepa cyangwa yanka ko mubatsi ibyo bibazo bidakenewe kubera hari ibintu vyagiye kuri rezo so ntibikenewe gute vuga rero nta nyisha arabironkera igihe yarosi inyishu yavyo aho bazoca bahamagara mu kuri kiganiro je nifuza ko bazoca bakwandika ikiganiro na Fanny Lavine babiri ko vyahetse okay twifuza ko bihera voilà amahoro masa voilà reka tubave ko tugaruke kuvyi wawe wewe uriko kina cinema yitwa kuri YouTube ari cinema nabonye hajya yitwa kukibiba ibiki ibintu byinshi uhura afise ibintu byinshi wimva gacica muri kukibiba ubaza ko ingene usa muri cinema imbere ya kamera niko usa mu buzima busanzwe navyonse jere ko kuraba muri cinema abafana ni babimbarira abantu baje mugende kuri YouTube yiwe mu ndabire muce muza muri cyane murabe mu compare
mu gukina ubusa nabi muri kukibiba sana vrema usa nabi nibyo nagenda kugira kisi umenga waracakaritse ukuntu kubera iki niko script bivuga ego okay na cinema zanyu kubera iki zikunda gukorwa n'umuntu umwe Happy River muramukunda akora ibintu vyiza ego kandi bo kandi si wabikora wenyene je nguso ariko arankorera iyi filme yanje okay oya ariko bidasigura ko tutamukunda hari gihe umukenera ugasanga nawe afise ibindi ariko arakora kandi navyo biba vyiza ariko arakora twifuza ko yicara rero je cinema yanje si ariko arayikora ndiko ndayikorerwa n'uwundi kandi nawe nyene akora ibintu vyiza okay tuje mu buzima bwawe busanzwe uri umuntu wavukiye hewe uri umuntu wawe je navukiye mu ntara ya Kayanza mu Kayanza amaja exactly mvuka mu Kayanza muri commune Muruta Kayanza si babandi bari bakuvuga ngo bagira bakora indege bagira bagura indege azemugaze mugira bagura indege bon félicitations kweli nawe uri muri komisiyo bazogura indege ariko urumva iguzwe mu ntari wacu niteka kandi ni intambwe nziza cyane wewe nawe uduterera kamera oya ntafite nterera mumeze neza naco oya ntafite nterera ariko imbere ni heza nzoronka nigiki utigera ukunda cyangwa se urusaba Imana izokurinde nikizoje hanze cibanga iwawe ikintu ntifuza ko deje rukuja kuba umustar rukina amasinema turakubona ubuzima bwa star umenga ubuzima uteza kwa buri expose hanze bwose wewe nigiki wifuza ko wisigarije tifuza ko abantu bamenye bo ndifuza ko kubaho ubuzima bw'iwanje utashaka amakamera ko ngumi nyuma ego hari ibintu abantu benshi bakunda kugira ngo tugiye kuvumbura naka tugiye kumuvumbura mwinyi ntabijya bintu genda byanka gose kuko umenga nta discipline birimo niko mubibona yego umuvumburo mu buntu umenga nta kigenda okay voilà aho nyene abantu rero muri rusangi baca bibaza ati Dodo ariko arakina cinema voilà ariko araevolua sawa ariko agenda neza okay bizoherera indoto yawe ushaka kuzogarukire ushaka kuzokora ibiki like ushaka kumva vision ziri muri wewe ushaka uri muri ivyo bintu kugira habiki urumva jewe uno munsi ikintu ca mbere nahora nibaza ati none nk'ubu je nokora cinema narumva ko nifuza kuzokora cinema muga nkabona umenga ntaho vyoshika mpega abantu bazobikunda bikaguma bidudubiza nk'ubu numva umenga hari ibindi bintu nshaka numva mu mutwe hari ibintu byinshi nshaka kwandika nzokine kandi bizubaka imitima ya benshi numva umenga ndiko ndarengana nkaza numva umuntu ariko aranshingira intahe yico yavuyemo cyangwa ico yahevye kubera ijya cinema cyangwa ikaranshingire ntahe y'ukuntu yatabawe kubera ijya cinema nivyo nifuza hamwe umuntu wese azokuramwo message yiwe kandi ikamuhindura amahiganwa muri cinema arica twaye muhiganwa jewe Dodo ndamurute Fanny amurute Abel amurute kanaka amurute kanaka ivyo rero bihari birahari kumva menga jewe nkwiye kuwa mbere jewe mugabo ivyo sindimo je sindiko ndakora ngo ngire mpiganwe na naka ariko none nibikwiye ko bihaba jewe iwawe ntibikwiye ntibikenewe mwese nipfana yego bizokunda bikunde bizokwanga byane mvumenga sindiko ndahiganwa na naka kugira ndamusumbe nakore gusa ntawe mwe akarenganya kubera nakatuzi naye kandamugira wa mbere oya okay kore hama ibikorwa vyivugire okay Dodo nyemera tuje mu tubazo twuzima busanzwe nta kibazo uheruka kurira ryari oya je singirira mukiri uheruka kurira ryari niba uvyibuka mperuka kurira itariki 16 z'ukwezi k'umunani umwaka 2020 hari habaye oya ntigine ukimenya gusa niho mperuka kumva ko norira nkakoma induru oya wari umubabaro bon eko okay umuduga wa ujya muduga ufise Lactis niyo ndo tumuduga ndo tuzaba cyangwa ufise wundi shaka ku ufise ndi level shaka ndebwe ko ruwaye wasanga rubona nabonye ifoto yawe indani bana ya ikubera ngundi foto
Ah, ibintu byose usanga biri ko amafoto. Nego nawe n'urufunguzo rw'umuduga ruri ifoto. Ndarekwe. Bebe zararujya rufunguruzo. Uri nzigo. Abo tubwira umuntu yokwemerera ufata urufunguruzo rw'umuduga zanogo rufunguruzo ngugo ngaho. Haba utubwire ibyo nuko atubwira ngo sigaje ngo. Raho kuraba foto z'aba bebe bariko urabona kwanza nguyu ngaho usi wewe. Shaka no kumenya ni umuduga w'indoto zawe gushaka ku mbo jewe indoto zanje si umuduga ariko bivanye n'ibikorwa nkora narabonye ko bikenewe ko ngura imodoka hama ndabisengera Imana irayimpa imodoka. Okay voilà aheruka gufatwa ingingo abigeme bose muri ville kizira kwambara imini ijye ingo we wayifashe gute wayakiriye gute bagufashe wambaye amabikini muri ville bana ni fye baca uco hano jewe sinayakiriye nabi kuko mbo imini ndazambara mugabo je nubwo no kwambara imini hari hizo ntambara nibaza ko imini nambara baje batamfu. Okay umukobwa yambara imini umubona gute ahena umuntu jewe mbo umuntu wese arafise ibyakunda hari igihe we yumva nyene kumenga aberewe yambaye ijyamini abantu benshi bashobora kwiyumvira ngo urumva ngo yambaye ijyamini kugira samaze abantu ariko hari igihe abikunda kujya nyene. Okay nk'ubu jewe nambaye aka kantu numva ashaka gushaza. Okay sindakambaye kugira ubone ko ndakambaye numva umenga ndaberewe. Amasena ameze gututokina amasena ameze gututokina nta sena je ntokina Jafre natwe tujya mu gitanda nyine fresh hey none turyamye mu gitanda tukiziki icero nico nkeneye ko abantu batahura mbo abantu benshi bakunda kubona umuntu aryamye akinyaryamye bakibaza ngo byaba ibara ryawe okay umukameraman abari ngaho nabandi aba director babuzuye nga kana kimwe tugira kandi tuba twambaye hakuntu nyene berekana umenga ntiwambaye ariko ba wambaye gusa tuba turiko turerekana yene kumenga ibyabaye ko ntibiba byabaye. Okay ushukinura umushuga mami fresh kwita fresh mba ndi mu kazi ukinura indaya fresh kuko namba nk'iye ndi ndaya hariho message bushaka hariho ego hari icyo mbashatse gushikako hari icyo mbashatse kwereka abantu kuko namba ujya mu ntare ari ndaya harimo ari ndaya kubera imvo runaka ntituze turacira urubanza abantu ngo urumva ngo ujya ngo ni ndaya sawa ariko hari igihe burya buraya nyene hagiye burimo kugira umwana aje hagiye burimo kugira arabe ko yori hinzo hagiye yabuze inzira nimwe hari igihe yagiye kubikora kubera umutima wowe ntubinezererewe ariko nta yandi mahitamo afise. Rero uwo muntu nukuri nibaza ko mu gihe aciye bugufi akihana n'Imana izomugirira imbabazi kwa ntiyajenwe n'akageso. Hari n'abandi rero bagenda kubikora kubera ingeso. Hari umuntu ashobora kugenda gukora ubwo buraya kugira asova ubuzima bwiwe binabiriya rero biragoye. Uramaze kurogwa baramaze kuroga jewe ntibira kuroga. Okay uramaze kuryama mu ijoro kumva nyine abarozi bari ku mabati ibyo bintu byo gukindigwa ndazi yego abo ukabasengera bigakomera. Okay dufashe tumukure dodo mu Burundi twomutaye ikindi gihugu wowe wifuza kuba cyaje cyose. Okay uramaze kurya ishano isumu ndazi yego wayihawe nande ntavyonze nabyome isumu ntumenye wayiguhaye. Uramaze kujya ku mufumo uramaze kugira umugenzi aguhanura kujayo mbo eka ego nabyibutse. Ubugay urabitaho ubugay ni ingwara cyangwa n'ingeso? Ubugay sindagitaho cyane ubugay like ubupede like ba bantu usanga ari abahungu like sinzi ko ari kwigira sinzi ko ari shaka wowe dusigurira iyo babonye bajya abantu babona gute? jewe bajya abantu yenda babonye ndagira gahinda ubifata muri sanse y'ingeso ubifata nk'isanse y'ingwara ndi kuri beach n'abana banje haca umuntu anyicara impande twaciye tumenya n'uwo muntu turaca turaganira
acanyereka umuntu twiganye acambira ko asigaye ari umupede narumvise amusoza akorotse kuko urumva cambaza nkivane nk'ubu nk'umuvyeyi yamuvyaye amerewe gute avyakira gute umva numva umenga ni ikintu sinzi ukuntu nocita birambabaza. Okay. Voilà. Turiko turasatira tumve ibyo akunda n'ibyo adakunda iyo uri muhira ibikorwa ukunda gukora nk'umuvyeyi mu bana. Iyo ndi muhira ndakunda gukina n'abana ndakunda barije nteka abana bagira ivyo je natetse kubera je kenshi ndi muhira abana barambwira ivyo bashaka gufungura. Uremera zia system z'abavyeyi kukuzanira abana babo basheri canke abagabo kurongorwa nabo canke abakobwa ibyo bintu uravyemera? Hari abavyeyi usanga azana umuntu w'umugabo azana umuhungu ati mwana uzorongorwa n'uyu cyangwa ugasanga umuhungu umuzaniye umukobwa wabana bawe uzokwifuza iyo system kuri ibyo navyo nogira bisigura umwana umuntu wese azokuzanira uzomwakira yego amukunda yego nako izari kirara cyo mibaraba yego ubati mwana ni wakunda mugihe ngico rero catamufatiriza nk'umuvyeyi nkamusengera nabisengera hama namba uwo mugabo ari kirara azohinduka nta bindi none kubera nubwo no mumubuza programme n'abana bangana bajya gukunda n'ingorane programme y'abana bangana kuvyara programme abo wifuza si buvyara ushaka kuba nifuza umugasanga mvyaye batandatu mugeze kuri babiri Imana n'Imana. Okay sawa mwavyumvise rero nariko ndagerageza kumva like ubuzima bwiwe ngene nabayeho ngene abantu hari ikintu wabanyegeje abafans biwa cyane byose barabizi ingene vyibazawe hari ikintu nta kintu wabanyegeje ntavyonzi shakwa narakibanyegeje atavyonzi okay jewe hari igihe ntinya ibibazo by'indani cyane kugira bisange ko ndigira cyane umuntu mu gihe ari n'ibyo adashaka expose ariko peu importe ikintu maze gutunga kizimvye cyari giki ikintu maze gutunga kizimvye kuruta ibindi byose ni giki nkari ryo modoka modoka uyu modoka nicyo kintu cyonyine kizimvye umaze gutunga yego irarutana iya shop ya ntayiri hajya oya ntayiri urumva ishopu ntushobora kuvuga ngo urumva ngo kirimwe imitahe ukuntu kubera hagiye usanga ufise nk'amadeni y'abantu ugasanga uri gukoresha imitahe y'abantu ibintu vyo kudandaza biragoye hagiye ugiye mu buzima bwa business ukavuga ati ngire niharure goce usanga ata n'umutahe ufise dusa nk'abasozera wambara amarori kubera amaso cyangwa wambara gwirushaze kubera amaso isaha iyo wambaye isaha wambara kugira urabe amasaha cyangwa wambara kugira ushaze par exemple jewe ngaha nta nirikira nakora isaha ndayambara kugira ashaze kuko nigake ndaba n'isaha ku isaha kuri telefone ndayiraba ku telefone okay sawa uramaze guhonga umuhungu amahera uramaze gupimisha sida yego urukajyara uyu businzi gihe merukira kuko wapimishije sida wikanziki ukiyana n'umuntu wese umugore cyangwa umukobwa aripimisha hari ubuzima bwe uko bumeze ko bavuga ati kuja kwipimisha ujya no kuba guma wikeka ibyo wikeka ndazi oya ni system gusa yo kwirabira amagara yego okay umuhungu ameze gute naho yoza afise ibiki utomwemera kutamwemera nuko ntaba ndamukunda c'est tout naho uko yo bari kose uko yo bari kose sava ndamukunda namwemera okay sawa dodo tsanga basozera ikibazo washaka ko uhoro wifuza kubazwa n'abajournaliste ariko batakunda kwikubaza niki oya nta naki cyose barabikubajije ibikino barabimbajije ndakena navyo babajije okay politique urayifana oya sivyo wawe nurigera uba n'umunyepolitike oya kabisa nta n'ibyo ushaka kika okay nurigera witoza no bunyomba 10 oya ndabatora gusa okay warize uraheza yego amashuri ariko ntahera okay oya mvuze uvuga amashuri yisumbuye yego na kaminuza ntibashitse oya
Okay. Wavuye wa mbere mu wakangahe mu wakangahe? Nabaye wa mbere mu wabaye wa mbere mu wakangahe? Nabaye wa mbere 5e na 3e. Ikigwa utakunda ku ishuri? Mate. Ibiharuro. Imisi yose mpura n'abadakunda ibiharuro bose. Yego. Atera mamura. Akansolite kwiza ku ishuri n'ubucibuka naka. Akansolite akantu gatangaje tucenga twenza wakoze ku ishuri n'ubu wimvire wibuka naka. Je nakunda kuderanje. Derangeuse. Okay. Okay. Bawidibiki. Nize informatique de gestion. Kandi usanga nkaho ugira umuhakazi. Kumbaza ibyo. Yamurenga mbifese. Nuko kurambaza ibyo shaka umuhakazi. Sawa reka fata umwanya ndagushimire Dodo. Twaze neza. Ndabashimiye. Twaze neza reka turunke abantu kuri channel ya Gateka Films. Murabe amasinema ya Dodo, murabe ibikorwa byiwe, murabe ni cyari canzanye wiwe mwacumvise nakironke nyishu Imana yarashimye cyane maze ibandanye ihezagira ibikorwa byawe hama ba sponsor tubahe nimero ya telefone iriko vraiment ntakamaro kuri Rwanda kiti iriko ari kuri channel yawe ofite kuri channel yanje ariko publicité yanje ivyo nkora kuko je sinkora ivyo bya cinema gusa gendo umvise ko nitwa Dodo Fashion ndambika aba mama nabigeme rero hariko byose numva rero ushaka nimero n'abafanamwe nimusabe nimero ntihagire umuntu atangura kumbwira ibidakenewe mutari nimero mumbaza aho nkorera muze kunshorera ndabambike kuko ndandaza ibintu vyiza ndambika aba mama bakabegwa nabigeme rero hariko nimero yanje ushaka kuza kunshorera aje kuri channel yanje araza kuyisangako. Okay. Okay, merci beaucoup. Haro game nagira dukine na Dodo ariko reka ndayihoze mukinisha undi munsi. Je nitwa as a classic na kumwe na Dodo Fashion cyangwa se do gazina cyawe ni Donat. Merci beaucoup. Ndagushimira. Ikindi kizo twakira I think. Chane gose. Cyandira nzimana yewe. Cyane tanzimana turi. Ego vraiment ndakuzimana. Higede nzigana shakuzimana. Ntugire kibazo. Voilà, nitwaza classic na subscribe like na share Kugira dufashije gufasha kamera A to Z. Gira aho muba mwubawe mugire ibikorwa byiza. Bye bye. Ciao nari kumwe na Dodo twayaze byinshi ibyo mutashoboye kumenya. Cyandike muri commentaire azobibishura. Bye bye.